Welcome again kuri tubiganireko TV nk'ibisanzwe. Reka twongere kugaruka kuri ya makuru y'abastare n'umuririmbyi MasterLand ari kumwe n'umuririmbyi LinoG. Niho ubona yuko bagiye kugaruka n'indirimbo, mbese ubona yuko ari indirimbo bayise Ntanakimwe. Ni indirimbo ubona yuko iri mu mudiho wa kizomba. So ucuyibona neza, hamwe ubona yuko abantu bari bafatanye batamba buhoro buhoro, nyine nk'umuceri n'umukunzi wiwe nyine batamba buhoro buhoro. Ucubibona cyane guse. Ni indirimbo rero ubona yuko ari midiho igezweho muri no misi, kandi ubona yuko ari byiza cyane. Ni indirimbo rero igiye kuba isohoka ejo saa 3 mbese ku rubuga rwa MasterLand. Hello beautiful guys, ndibaza ko mumize neza aho muri hose. Reka tugaruka n'ubundi mbiri kuri za vibe z'ibisazi nk'ibisanzwe hani kuri tubiganireko TV. Kola subscribe nyimbo turibwe kuri subscribe guys. Ni indirimbo ubona yuko irimwo amajambo, ni indirimbo ubona yuko irimwo amajambo mbese meza cyane yo kuryoherwa. Ni indirimbo ubona yuko ifise amasanamu meza cyane yateguwe, mbese na audio iri professional, ibintu byose ni professional. Ni inyuma yaho hari haheze umwaka ubona yuko MasterLand ariko aritegurira kino gikorwa, bivuga yuko igikorwa gifise uburemere. Ni MasterLand ubona yuko hari haheze umwaka wose mbese asohoye indirimbo matata. Indirimbo nayo ubona yuko nayo yari yaciye ibintu matata, yibuka neza cyane. Ubona yuko ari indirimbo yabikoze neza. Ubu rero agiye kongera kugaruka ari kumwe n'umwana wiwe cyangwa se ubwo yareze, mbese mu butumwa bwagiye buca ku mbuga turaza kubacishiriza ko aho LinoG yagiye ashimira cyane MasterLand. Ubona yuko rero mbese bagiye kugaruka n'indirimbo yitwa Ntanakimwe. Ni indirimbo rero ubona yuko izosohokeje. Icyo musabwa no kugenda ku mbuga mbaze mube murakora subscribe cyangwa se muba murafite kuri notify izosohoka maze muca muyibona direct. So ku butumwa rero bona ruko ubutumwa bumaze umunsi umwe ubusohotse. Ni ubutumwa LinoG yandikiye MasterLand, bimwe ukora iciza mbere ukagisanga imbere. So ni ubutumwa bwavugishije abantu benshi cyane. Ni ubutumwa ubona LinoG haze umunsi umwe yarabusize ku rubuga rwiwe bugira ati: ndibuka muri 2017 gushika mu 2018 nze muri studio ya Master Music nje kurondera ngo umfashe ungabire indirimbo muri studio yawe, naho yoba ari imwe gusa, kuko nari niyumvamo ko mfise impano, ariko uburyo na mikoro bikama binzibirira mu mwijima. Washize ku ruhande ico waruri ubukuru hamwe n'icyubahiro wari ufise, urantega ugutwe uranyumviriza, gucyo umpa uburenganzira ko igihe cyose nzobashaka gukora indirimbo muri studio yawe imiryango yuguruye, atanakimwe kirinze gusabwa. Umutima wanje warishimye cyane, kuko yari inzira imwe muzifasha kubandanya urugendo rushikana ku ndoto zanje. Ni byinshi cyane wagiye uranyirika, wongera umpa n'amahirwe, unyigisha kwihanganira igihe no kurindira umusaruro kizozana. Indangize nkwibutsa ko inyuma yanje hari batoya banje benshi abafise impano zidasanzwe, ariko uburyo butabimirira kuzerekana nuko nabo urabagira nkuko nanje wangize. Ndi umwe muri benshi cyane wafashije atanyungu nimwe utuzeyeko warakoze cyane. Uno munsi w'isabukuru yawe agakemanyi kanje ndeguhaye ni igitero canje, nashize mu ndirimbo yawe Ntanakimwe igiye gusohoka kuri ubu wa gatanu. So ubona acarangiza n'ijambo agira ati:
love for you big brother. MasterLand Imana yakuduhaye ikudutungile, shira imitima myinshi ya MasterLand ahantu hasi, tumushimire, tumwifurize kandi n'isabukuru nziza. So ubona yuko ari ubutumwa bwiza bwo gushima, mbese ubona ari umuririmbyi LinoG, ubona yashimiye mbese MasterLand. Urabona yuko byinshi yagiye abimufashamo muri ubu butumwa twabashije kuba tubasomera. So guys, ico musabwa rero kora subscribe kuri no rubuga rwacu, mbese mutange na commentaire mubona gute ino ndirimbo igiye kuza, mbese kajya gace mwakabonye mwakakiriye gute. Ni ndirimbo rero ubona igiye gusoka ejo mu masaha ya 3. Ico kuba ni ready kuri subscribe, mugende kuba tuzoraba n'indirimbo nziza cyane. Hasta la vista, comme Mbega speaker Mr. Ndaye.